Hello les amis, mugire umunsi wa gatatu mwisi n'ibihe vyiza. Ndabashimira mwe mubandanye kora share na partage kuri video zacu na share like mu bantu b'abagabo. Ndagusaba utira kuri subscribe ko ayikora tukabandanye tutabira hamwe amakuru y'ino ya buri munsi abasoka bimenyesha amakuru bitandukanye. Amakuru yacu y'umunsi katwere kumenyesha amakuru the times mu gihugu c'Ubwongereza kitubwira kiti in with a great shoot. Bajaze gukino Chelsea yangana n'Real Madrid igitsindo kimwe mu kindi kiribera yuko mu vy'ukuri Chelsea yafashe avantage y'igitsindo cyo hanze kino cha Christian Pulisic mu gitsindo ca Real Madrid cyatsinzwe Karim Benzema ku nota wa 29 ikimenyesha amakuru kandi the times igaruka ko gurukiro kitubwira kiti Pulisic avuye Chelsea gutiye intambwe ya mbere mu vy'ukuri mu kintu gutangura ayeje igitsindo cyo hanze cingira akamaro gishobora kuyifasha mu kintu gusubiza ko mu kintu gusubiza ikeneye gukipinga clean sheet kutinizwa igitsindo gusa ikaba mu vy'ukuri rose tike yo gukina finale ya Champions League. Dere Stena itubwira ati mu vy'ukuri Yenselot ati mu vy'ukuri yigenje neza cyane ati n'umuntu w'umugabo Christian Pulisic yasinze igitsindo ciza cyane mu vy'ukuri abanza gucenga ba defenseur ba Real Madrid acenga na Thibaut Courtois atera shoot ati mu vy'ukuri uyu mugabo yigenje neza afashije Chelsea kwigenza neza mu rukino rwo gutangura akaba yaba umunyamerika wa mbere atsinze igitsindo muri kimwe cya kane cya Champions League ubona ko imenyesha amakuru mu gihugu c'Ubwongereza bigenda biramukeza kimenyesha amakuru Mirror Sport aje kiramukeza kitubwira kiti ranking the Blues ati mu vy'ukuri Chelsea ivibla ati yirukankanishije Real Madrid yisanze muhira ati teye intambwe a big step mu vy'ukuri yishikana ku rukino rwa nyuma canke rwa finale mu kuruka igitsindo cyo hanze gishobora kuyifasha mu vy'ukuri mu rukino rwo gusubiriza ikimenyesha amakuru Metro kuri front page yacu kitubwira kiti Chelsea pour first one ati Chelsea yashizemo mu vy'ukuri cyambere cihuse ku munota wa 13 Pulisic mu vy'ukuri yahejeje igitsindo Chelsea yamagiza kugombora ku 29 igitsindo ca Karim Benzema ikimenyesha amakuru dira Telegraph naco kizayekeza Chelsea kitubwira kiti mu vy'ukuri iyi ni deal ikomeye cyane ati igitsindo cyo hanze ningira kamaro akaba ndikimenyesha ku Tele Express kitubwira kiti we can put this off ikeze nawe Christian Pulisic yigenje neza ubona ko Chelsea mu vy'ukuri ebana yatanguye urukino neza inota nka 25 ya mbere iza no kubironka mu vy'ukuri mu mahirwe ronka igitsindo inahuje ibitsindo vyinshi byerekuranye natsinze urukino ariko akayamenyesha mu gihugu c'Ubwongereza biyekeze bibwira ati naco bitwaye igitsindo cyo hanze ningira kamaro cyane mu gihugu ca Espagne nabagarutse kubwo rukino ikimenyesha amakuru Marca i Madrid kitubwira kiti urugendero dushikana mu vy'ukuri kuri finali ruzofatirwa i Londres mu Bwongereza ati Real Madrid mu vy'ukuri bayishize kuri pressure kubera igitsino cyo hanze Chelsea ya Rossi ati cyashize Real Madrid kuri pressure atarike igitsino cya Karim Benzema cyatumye mu vy'ukuri ikizere kigaruka akabikimenyesha amakuru Marca kirangiza kitubwira yuko kitishimiye na gato umuhagarikizi Makeri yahagarikiye urukino ati mu vy'ukuri ni ukutihanganirwa ati yivye amakosa menshi Real Madrid ati Makeri yahagarariye nabi Real Madrid kore nyuma y'urukino n'imbere y'uko runatangura abagabo bari bavuze ko Real Madrid ishobora kwibwa kubera ibintu bya Super League bya Florentino Perez akaba mu by'ukuri nyuma y'urukino bavuze ati umuhagarikizi no kutihanganirwa ikimenyesha amakuru AS cyo kitubwira kiti Benzema niwe cizere ati mu by'ukuri umufaransa azinze igitsindo ciza gitumye ikizere kigaruka ati Madrid mu vy'ukuri nyuma yo kwigarukana igakora comeback mu rukino ati ibintu byose bizoca mu vy'ukuri biba decided canke ingingo canke gushika kuri finale vyose bizofatirwa mu vy'ukuri ingingo i Londres akaba mu vy'ukuri imenyesha amakuru byose bitandukanye mu gihugu ca Espagne byageraga ku rukino akaba rero guys inyuma y'urukino amajambo yavuzwe ari menshi ni menshi akaba bamenyereza batandukanye bagize ico bavuga akaba Sinadeze na nyuma y'urukino yavuze ati mu vy'ukuri ndishimye mu guwanje ati twatawe gutsindwa ati riko bakazi byo bashoboye vyose ati ntitwotsinda ibitsindo bitatu canke bine muri buri rukino ntivyokunda ko ari yanavuze yuko Ramos azoba ari kumwe
n'abakinyi mu rukino rwo gusubiriza azorukino ariko kumwe na Valverde hamwe na Mendy mu vy'ukuri akaba yanavuze yuko igitsina ca Karim Benzema cari ciza cane akaba umumenyereza wa Chelsea Thomas Tuchel yavuze ati twari gutsinda ibitsindo vyinshi twahuje ama occasion menshi ariko nta kibazo ati ndishimiye abakinyi banje kandi zitaturoze hanze ni nziza ati turizere yuko tuzokwigenza neza mu gihugu c'Ubwongereza. Eden Hazard we yavuze ati ni vyiza kongera gukina n'abakinyi twahose dukinana nka ba Rudiger ba Azpilicueta ba Christensen n'abandi ati mu vy'ukuri ndafise abagenzi batari bake muri Chelsea ati ariko ubundi umukinyi wa Real Madrid ati ivyo ntacyo bitwaye ico nshaka ni intsinzi sinitaho ngo nahoze muri Chelsea canke sinayihozemo ati ico nshaka ni intsinzi gusa ubundi umukinyi wa Real Madrid akaba ati boko yavuze ati urukino rwo gusubiriza tuzoba ari nka finale it is going to be like a final ati Chelsea yigenje neza minota 25 ya mbere ati kandi mu vy'ukuri bari babikwiriye kandi banarosemo igitsindo ati ariko natwe turize yuko mu rukino rwo gusubiriza tuzokora ibirenze ibi twakoze neza muri subira mu gihugu cy'Ubwongereza kimenyesha makuru Daily Express cyagarutse ko rukino za guhuza Manchester City na Paris Saint-Germain mu munsi muri The Way iteye ubwoba mu vy'ukuri akaba yacaze ku majambo ya Pep Guardiola avuga ati ati biranka ko sinziyo niyumviriye Mbappe na Neymar Pep Guardiola bwana ati mu vy'ukuri mwijoro rya Kiev yasiko sinziya ati nasinziya ariko mpagaretse kwiyumvira Mbappe na Neymar ati ndabiyumviriye numva ubwoba akaba ari kinyeje uderetirega bakitubwira kiti ati Guardiola yabwiye mu vy'ukuri abakinyi biyo ko bo gende bakihindura muri inspiration za Johan Cruyff bakigira bakapati naho bundi ubwoba bwa Neymar na Mbappe ati burateye ubwoba mu vy'ukuri akaba rero mu vy'ukuri ni kimenyesha makuru Metro kitubwira kiti Pep gets sleep thanks to PSG player ati Pep ntasinzira kubera player kubera abakinyi babiri ba Paris Saint-Germain kubera Kylian Mbappe na Neymar Pep Guardiola mu vy'ukuri ntagisinzira akaba umugabo yavuze ati sinobesha je nasinziriye ari uko mpagaritse kubiyumvira Mila yo itubwira ati Neymar Mbappe give Pep Guardiola sleepless night ati Neymar Mbappe bahaye Pep Guardiola amajoro yo kudasinzira agiye kumara amajoro dasinzira mu vy'ukuri kubera gutinya abo bagabo akaba ari uyu munsi Geti saa 3 z'ijoro tureba mu vy'ukuri urukino rutoroshe hagati ya Paris Saint-Germain na Manchester City agaya mu vy'ukuri twiteze urukino ruteye ubwoba rekipe mu gihugu cy'Ubufaransa itubwira ati nta kindi mu vy'ukuri twiteze atari amaso yanyu ati ntego mu vy'ukuri twiteze ku maso yanyu niho hari urugamba akaba ari The Way iteye ubwoba mu vy'ukuri uyu munsi dosiye mu gihugu cya Espagne gato kimenyesha makuru Mundo Deportivo akimerutse kuri Leo Messi yerekiribira kiti offensive PSG ati Paris Saint-Germain yatanze ubusabe kuri Leo Messi murazi yuko mu mwaka uheze amajambo yabaye menshi Messi yifuza kuva muri Barcelona ariko bikaza guhagarara kaza kwemera kuhaguma akore Mundo Deportivo zitubwira yuko Paris Saint-Germain yazenye offer nshasha ati Messi afise offer ya Paris Saint-Germain yavuye Paris kuri table ati ni offer igizwe n'imyaka 2 harimo na option yo ku mu mwaka wa gatatu ati bisa nkaho mu buryo buri economically cyangwa mu buryo bw'ugoye ko Barcelona ishikira iyo offer basibigoye yuko Barcelona imwemerera amafaranga arutaho Paris Saint-Germain yamwemereye bivanye n'uburyo bw'ubutunzi irimo ati PSG yamwemereye imyaka 2 n'amahigo yo kumuha gatatu inama amafaranga ateye ubwoba ku buryo economically biri impossible kuri Barcelona kushikira amafaranga kuba yoyaha Leo Messi akemera kuhaguma iyi niyo front page ya Mundo Deportivo kuva mu gihugu cya Espagne Catalonia ikimenyesha makuru sport coco kiza kigaruka kuri Neymar Junior kitubwira kiti iyi niyo operation ya Neymar ati operation ya Neymar ati umugabo yagiye habona avuga ivyerekeye amasezerano yiwe muri Paris Saint-Germain ati yatanze impamvu zine zishobora kwerekana yuko mu vy'ukuri agishaka kugaruka muri Barcelona ati impamvu ya mbere uyu mugabo yanse gusinya amasezerano mashasha
muri Paris Saint-Germain barahejeje kumvikana ariko ntarayongereza mpaka aganiriye na Barcelona mpaka Barcelona yongeye kumuganiriza niho azofata ikaramu asinye muri Paris Saint-Germain. Yumvise ko Barcelona atamugambi cyangwa atamahera akwiye ifise yo kumugana kuko ngo afise intumbero yo gukinana na Leo Messi. Ati kuba Laporte yaratowe akaba president wa Barcelona, ati bizokoroha ko banegosia na Neymar kuri Paris Saint-Germain. Paris Saint-Germain bizokora kini negosia na Barcelona kuri Neymar Junior. Impamvu ya gatatu, ati umugabo na Barcelona barizera yuko kumugarukana atakindi gihatari ubu, ati ni gukora ibishoboka byose akagaruka i Barcelona. Aga impamvu ya kana ruko ikindi kintu kizotuma bikunda naco Neymar ashingirako ari uko uyu mugabo Leo Messi yoguma muri Barcelona. Barcelona ni convaincre Messi kuhaguma tayari iciyemera kuri cash umvikana na Paris Saint-Germain. Neymar ari ready kugaruka muri Barcelona, akaba yarazi no kongereza amasezerano muri Paris Saint-Germain. Barumvikanye ariko yavuze ati ndiroshira ku ikaramu ariko Barcelona nganirije. Ikimenyesha makuru sport kabisa kiza kibitubwira kati ndano bizoherera gusa ndimo nabamenga ikibazo ni Leo Messi kugira Neymar agume muri Paris Saint-Germain, nuko Paris Saint-Germain yosinyisha Leo Messi. Kuge itamusinyishije Neymar azogaruka muri Barcelona ashaka gukina na Leo Messi, nicyo kibazo. Ni mpamvu na Paris Saint-Germain ubanye ko ashizemo ingovu yo kuronderera Leo Messi. Leo Messi akazi, Neymar azoguma muri Paris Saint-Germain. Leo Messi akaguma muri Barcelona, Neymar azoje muri Barcelona. Affaire à suivre. Les amis, kandi sinogira ntagarutse ku iyi story y'intama mu rugamba yuko habashobora kuba hagiye kubaka ikwibuga. Akaba rero kafigiye gutanga $1 million kuri buri gihugu cyangwa buri munyamuryango wa CAF wa Afrika bihugu 54, $1 million hafi 2 miliyari y'amarundi kubaka stade. Arazi yuko CAF yareka kwihaniza yuko ibihugu bidafite ibibuga mpuzamakungu bitazokomererwa kwakira inkino mpuzamakungu. Akaba rero CAF igiye gufasha ivyo bihugu mu kubaha imfashanyo kubwira bize navyo vyiyongerere ko vyubaka ibibuga mpuzamakungu. Akaba ari mu vy'ukuri amahera ngo ari muri CAF, akaba mu Misiri biragiye gusanga. Urumva ko ari inkuru nziza ubu ntaba mu rugamba dushobora kuba tugiye kubona ikibuga ciza kiri mpuzamakungu. Bize cyongere ko naziya saga ngo tugiye gukinira ngo muri Tanzania, murabizi ko Central Africa habuze gato ngo bari Maroc bla 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 n'ibindi bintu nk'izi, kandi timo tugana rutira ibiro mpira maguru. Numva ko ari ibintu atwara ibintu vya fake ukuntu bwana kore CAF yatanze izo fashanyo. Twizere yuko tugiye kubona ikibuga c'ubukapo, stade Intwari bayisubiremo mere neza cyangwa bubaka stade bw'ubukapo. Tuza kurena mu ngomba tuvuga ati wow. Guys, mugire ibihe vyiza, murakoze, Imana ibahe umugisha.